Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo ya 20 kwezi no kw'icenda mu mwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese muri kano gatondo kugira ngo turabire hamwe turumviriza amakuru azindutse haravugwa. Hari amakuru ateye ubwoba azindutse haravugwa muri kino gitondo araturuka nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi turaza no kugenda twerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twibanda rero ku makuru akomeye cyane iyo ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho twibanda ku nkuru ziba ziko ziravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse tukanerekeza mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Turaza by'umwihariko kwibanda kuri izi ngingo nkuru nk'uko bikomeje kugenda biratahurwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biravugwa muri kano gatondo. Biravugwa yuko rero by'umwihariko kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu ndetse n'imbunda ziremereye cyane, byaje gutera by'umwihariko umutekano muke ndetse abanyagihugu boza kugenda barava mu byabo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Bivuga ko rero haba hari itsinda ry'abasirikare bo bagerageje kuba by'umwihariko bogerageza ko bofata iradiyo ndetse na televiziyo, bikaba bivuga ko rero ari bamwe bari bayobowe n'umwe mu basirikare bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda babona yuko rero ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi ari byo bimaze igihe birabanga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi ni ibihugu bishika kuri bibiri bisanzwe ari binywanyi ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu amakuru adusumira akaba avuga yuko by'umwihariko basa naho bohuje imiyoborere, ndetse abatari bakeya bakaba babona yuko ibibera muri Kongo ari byo bisigaye biraba nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma yuko rero ibikorwa bigendanye n'amakudeta, ubugizi bwa nabi, kunyuruza abantu ari byo bisigaye biribonekeza nga muri kino gihugu cacu, kandi ngo byahoze birabera nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivugwa ko rero itsinda ry'abasoda bakomakomeye cyane basanzwe bazwiho by'umwihariko kugerageza ndetse by'umwihariko ndetse basanzwe bazwiho by'umwihariko guhangana ndetse no kurwana ku buryo bukomeye cyane, ari bamwe mu bagize uruhare rwo guhosha izo ngwano. Bivugwa ko rero by'umwihariko abasirikare bashika muri batatu bo bamaze kugenda baratabwa mu mvuto, mu gihe abandi baje kugenda baracikira mu modoka, bivuga ko yoba kirimo irashakishwa. Aya ni amakuru kandi akomeje kugenda aratangwa cane cane namwe mu begereye ndetse n'abasanzwe barakorera aho ngaho kuri iyo radio ndetse ni televiziyo, cane cane abacungerera umutekano. Bivuga ko rero by'umwihariko ibyariko biraba by'umwihariko muri iri joro ryakeye atahanu na hatoya bitandukaniye niberutse kuba ku butegetsi bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo by'umwihariko bageragezaga gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse by'umwihariko akaba ari ibikorwa byaje kugenda biraba, ndetse bakaba baraje kugenda by'umwihariko banasaba ndetse banatekereza neza yuko by'umwihariko ibyo bikorwa byagombaga gusiga Perezida Tshisekedi avuye ku butegetsi. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko harategerejwe ibiraza kugenda biratangazwa cyangwa se ibishobora kuza gushyirwa ahagaragara n'ubuyobozi bw'ingabo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru kandi akomeje kugenda arava muri Kongo avuga ko hoba harabaye ibiganiro bikomeye cyane birahuza ONU ndetse na Perezida Joao Lourenço asanzwe ari umuhuza mu bibazo bigendanye n'umutekano hagati y'igihugu c'u Burundi, hagati y'igihugu ca Kongo n'igihugu cicibanyi c'u Rwanda. Hakaba hariko kandi haravugwa yuko hagiye gusubukurwa ibindi biganiro bishasha. Haravuga isubukurwa ry'ibiganiro by'umwihariko mu gihe amakuru adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aradusumira, ndetse avuga yuko ku ruhande rwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze kugenda bivana mu mugambi ugendanye by'umwihariko n'ibiganiro, ndetse by'umwihariko cane cane ku mpamvu z'uko hari hamaze kugenda haremezwa yuko by'umwihariko bamwe mu basirikare bakomakomeye cyane ndetse by'umwihariko n'ababarizwa muri FDLR bose bagomba kuba bohigwa cyangwa se bagomba kuba abo bogabwaho ibitero. Ibi ni bimwe mu byemezo rero byagiye birafatwa mu nama zigiye zitandukanye zagiye ziraba, ariko kandi bikaba byari bitarigeze byishimirwa canke ngo byakirwe neza na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye
turabaramukije twifuriza amahoro n'imigisha y'Imana batwumviriza muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatanu, tuyifuriza kwinjira muri weekend mumeze neza cane. Tunabaha ikaze ku batwumviriza bari mu gihugu cacu c'u Burundi ciza cane, batwumviriza bari ngaha by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabahaye ikaze mwese, tuyibutsa gupyonda kwanditse sabone kugira ngo muce murabana natwe gatanu kuri gatanu. Reka tuyatangure nga mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu begereye by'umwihariko iyi radio ndetse na televiziyo by'igihugu nga muri kino gihugu cy'u Burundi, akaba ari n'umwe mu bashinzwe kwacungerera umutekano, akaba yaje kugenda ashimangira yuko by'umwihariko mu ijoro ryakeye haje kugenda harumvikana urusaku ariko rw'imbunda rwaje kugenda ruraba akanya gato. Bivugwa yuko rero by'umwihariko atari yakoze ariko yaje kugenda yakira amakuru aturutse kuri bagenzi biwe, by'umwihariko akaba yavuze yuko bamumenyesheje yuko haje abantu bitwaje intwaro bari mu modoka, by'umwihariko bagerageza kwinjira ku ngufu, biza kurangira habayeho kurasana, ariko bivuga ko rero abasirikare bashika muri batatu muri abo bari bagerageje kwinjira ku ngufu rero baje kugenda baratabwa muri yombi. Bamwe rero bavuga ko nga muri kino gihugu cy'u Burundi hoba harimo gutegurwa ibintu bibi cane cyangwa se ibihe bibi cane, ndetse ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara, ndetse by'umwihariko biragaragaza neza yuko General Neva atishimiwe n'abanyagihugu. Ariko kandi usibye abanyagihugu ndetse n'abanyepolitike bamwe na bamwe bakaba bakomeza kugenda bagaragaza berekana neza yuko General Neva batariko baramwishimira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe kandi bikomeje kugenda birahagarara gutyo, bamwe bavuze yuko ibyabaye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mezi aheze, ubwo bari barongowe na Christian Malanga by'umwihariko umubirigi, ndetse by'umwihariko amakuru abadusumira akavuga ko ari nkabyo byabaye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Icakora by'umwihariko hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko General Neva yahoze ari umutegetsi mwiza, ariko kandi mu nyuma yuko amaze guhurira na Perezida Tshisekedi ibintu byarushijeho kuzamba ndetse no kuba bibi cyane, ndetse abanyagihugu bakomeza kugenda basaba yuko mu gihugu horangwa amahoro n'ituze. Usibye ibibazo byose bikomeje kugenda byibonekeza, harakaraboneka ibibazo bigendanye n'ibura ry'ibitoro, ariko kandi nubwo byatanguye kugenda biraboneka, bamwe mu bayunguruza abantu bavuga ko bariko barabironka mu buryo buhenze cyane, akaba ari nayo mpamvu nabo ubwabo bamaze kugenda barashiraho gahunda igendanye n'ibikorwa bishasha byo kuyunguruza abantu, cane cyane bivuga ko bagomba kuzajya barishiriraho ibiciro. Ariko kandi andi makuru adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza yuko inzego z'umutekano zikomeje kuba maso, ndetse ngo zikomeje amatohoza agendanye by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Si ubwa mbere kandi hakomeje kugenda hanugwanugwa ibigendanye n'ikudeta, ariko kandi byagiye biravugwa kenshi, ndetse bivugwa ko byoba bifiswemo uruhare cyangwa se byoba biriko birategurwa namwe mu bayobozi bakomeye cyane barongoye igihugu cy'u Burundi. Indongozi zimwe na zimwe rero zinafise ijambo rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, biragaragara neza yuko zoba zaramaze kurambirwa neza General Neva ku buryo baba bifuza impinduka. Ahangaha rero ugeze mu banyagihugu bamwe na bamwe, cane cyane abatari abanywanyi ba CNDD-FDD, bavuga yuko babangamiwe ku buryo bukomeye cyane, ku buryo by'umwihariko buba baronkejwe andi mahirwe agira aya kabiri mu gihe General Neva yaba avuye ku butegetsi. Turarindiriye rero by'umwihariko kuronka andi makuru by'umwihariko ashobora kuza gutangazwa n'ubuyobozi bw'umutekano bwa mu gihugu cy'u Burundi, aho hashobora kuza kugarukwa ku bikomeje kugenda biravugwa. Ariko kandi by'umwihariko abamenyesha amakuru bacu barakomeza kugenda baratohoza, babashe kumenya n'ayandi makuru akomeje kugenda aravugwa. General Neva kandi ku munsi w'ejo nibwo yararongoye inama ikomeye cyane yaje kugenda iraberanga ku mugwa mukuru by'umwihariko wa politike Igitega, yarimo by'umwihariko indongozi zimwe na zimwe zijizemo n'izijejwe umutekano, aho yaje arazisaba kwitonda ndetse no gukomeza gukorera abanyagihugu mu buryo bwizewe. Akomeza kugenda avuga yuko rero abazakomeza kugenda bataruzuza inshingano zabo bakazana ubusuma rero azaca by'umwihariko arabahana ku buryo bukomeye cyane. General Neva rero asanzwe ari umwe mu bategetsi bagendera ku mategeko ndetse bakanatanga amategeko akomakomeye cyane. Hari bamwe babona neza yuko ari Uburundi bwamubahaye nk'umucunguzi, ariko kandi abandi benshi bakabona neza yuko by'umwihariko igihugu ataho kiriko kiragana.
Icakora bivuga ko rero igihugu c'u Burundi cacu coba kirimo kugenda kirubaka inzego zijejwe umutekano mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko iki gihe cose by'umwihariko cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo igihe cyose gishize by'umwihariko ata mutekano wuzuye bafise, ubu noneho bizere ko boba bafise umutekano udakemangwa. Ni mu gihe kandi bivugwa ko bakomeje kugenda baragerageza by'umwihariko kuzashaka umutekano wuzuye mu gihe gushika ubu ngubu amakuru yihuta adafise vumbi na gatoya akomeza kugenda agaragaza neza ko inzego z'umutekano ziri maso mu rwego rwo kugira ngo hatazagira ikiba cyodobya amatora yimirijwe nga muri kino gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Himirijwe amatora nga muri kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi bamwe by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko bariko baraterwa impungenge by'umwihariko n'uburyo aya matora ariko arategurwa. Bamwe bariko baramagana ibikorwa bimwe na bimwe bya CNDD-FDD, abandi bakaba bariko bagaragaza neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu by'umwihariko CNDD-FDD itakabaye ariyo ihabwa by'umwihariko itakabaye ariyo ihabwa by'umwihariko ibigendanye no kurongora ndetse n'imitegurire y'ayo matora, ahubwo by'umwihariko byakabaye hakabaye harasaranganwa impande zombi kugira ngo by'umwihariko hakomeze kugenda harabwa uburyo rero by'umwihariko ibihugu bimwe na bimwe by'umwihariko byozabona yuko igihugu c'u Burundi nacyo gisanzwe gifise demokarasi. Icakora ibi ngibi biragoye kuba byo kubahirizwa kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru rero w'umuryango w'abibumbye yitwa Huying Exia yarageze i Rwanda muri gahunda yo gukurikirana ibyavuye mu biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abahagarariye u Rwanda ndetse na RDC baherutse guhurira u Rwanda mu gihugu ca Angola hari ku igenekerezo ya 19 kwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024, by'umwihariko barebera hamwe rero uburyo amahoro n'umutekano byogaruka mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini cane. Ingingo zishika kuri ebyiri zoganiriweho niyo gusenya umuhari witwaje ibigwanisho wa FDLR usanzwe urakorera nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, usanzwe uraterwa inkunga n'ico gihugu mu bikorwa bigendanye no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, ndetse hakaba harimo no guhagarika ingwano hagati y'ingabo za RDC n'umuhari wa M23. Uyu munyamabanga mukuru kandi ku igenekerezo ya 19 Nzeri yaratangaje ko rero yahuye na Perezida João Lourenço wa Angola rero ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio, bamusobanurira ibyaranze ivyo biganiro. Yaragize ati mu nyuma y'ibiganiro nagiriye i Kigali ndetse na Kinshasa, nageze i Rwanda aho nakiriye Perezida João Lourenço, by'umwihariko nakiriwe na Perezida João Lourenço, by'umwihariko nasobanuriwe uko rero Perezida ndetse na Minisitiri Tete Antonio mu ku biganiro berutse hagati ya RDC ndetse n'igihugu c'u Rwanda byari biyobowe na Angola. Uyu mutegetsi yanasobanuriye Perezida João Lourenço ko rero Loni yishimira kandi ishyigikiye ubuyobozi bwa Angola kuba rero burakomeje gutanga umusaruro mu gushaka icyazana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buryo burambye. Ku igenekerezo ya 11 Nzeri by'umwihariko uyu mutegetsi yagiriye uruzinduko i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe rero yahuye n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Generali Richard James Kabarebe. Ku munsi wakurikiyeho rero by'umwihariko yatangaje ko we na Minisitiri Kabarebe bagaragaje ko rero ari ngombwa gukomeza gutera intambwe mu kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Rwanda, irimo rero ihagarikwa ry'ingwano hagati y'impande zishamiranye nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese ibi ngibi bishobora kuza gutanga iki? Bishobora kuzana undi mwuka mwiza, ariko kandi byose reka dukomeze kugenda by'umwihariko reka dukomeze kugenda turabihereza amaso nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe uyu munyamabanga mukuru kandi wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe by'umwihariko ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Localisoni nawe yarari mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko aho yahageze kuva ku igenekerezo ya 15 Nzeri gushitsa ubu ngubu nk'uko biko biratangazwa. Uyu Mufaransa yahuye n'ubuyobozi bw'igihugu,
abanyepolitike, inzego zijejwe umutekano ndetse n'abandi bashobora gutanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Yageze i Kinshasa rero haheze umunsi umwe rero intumwa za guverinoma ya RDC zihuriye i Rwanda mu biganiro by'amahoro bibera i Rwanda mu gihugu ca Angola, vyiga ku buryo rero bwo gukemura ibibangamiye rero umutekano cane cane intambara yatanguye mu mpera z'umwaka wa 2021. Uyu mutegetsi nawe yaramenyesheje ko rero leta ya RDC iyobowe na Perezida Tshisekedi ko Loni ishyigikiye ibiganiro vya Rwanda kugeza igihe rero hazobonekera igisubizo kirambye ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva ku itariki ya 17 Nzeri yatangaje agira ati nagiranye ibiganiro byubaka na Perezida Tshisekedi ko hazaza ha MONUSCO n'intambwe zikurikira kwishyirwa mu bikorwa rero by'ibiganiro biyoborwa na Angola. Nagaragaje ko rero Loni ishyigikiye ibikorwa rero by'akarere biganisha ku mahoro ndetse n'ituze. Leta ya RDC ku ruhande rumwe rero igaragaza ko yemera ibiganiro vya Rwanda ikanohereza rero muri Angola abayihagararira, ariko kandi ku rundi ruhande igisirikare cayo gisohora amatangazo giteguza ko rero cyoba cyiteguye gusukura intambara mu kugarura kigakura rero umuhari wa M23 mu bice byose uri kuragenzura. Mu itangazo ryashizwe ahabona ku igenekerezo ya 19 Nzeri, igisirikare ca RDC kizwi nka FARDC cyagize kiti ntabwo tuzatuza kugeza ubwo rero tuzaba twabohoje buri santimetero yafashwe n'inyeshamba, tunagarura umutekano wose w'abanyagihugu nk'uko bikaba biratangazwa. Mu gihe leta ya RDC rero irahitamo ibiganiro vya Rwanda n'intambara icarimwe, rero abanyepolitike bavuga ko rero abanyepolitike bavuga rikumvikana muri iki gihugu bo bagaragaza ibindi bitekerezo. Umunyepolitike Martin Fayulu rero uba mu ihuriro rya Lamuka ry'imihari ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi, ubwo we rero na bagenzi we bahuraga na Lokalisi ku igenekerezo ya 18 Nzeri umwaka wa 2024, yagaragaje ko rero ibiganiro byo ku rwego rw'akarere atari ngombwa, asobanura ko hakenewe ibibera muri RDC gusa. Martin Fayulu uri mu bitoreje ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yaheze yaragize ati mureke rero dushyire imbere ibiganiro bya Kinshasa, tuzane abafatanyabikorwa bacu bo mu madini SECO ndetse na ICC, ubumwe by'umwihariko n'izo mbaraga zonyine zadufasha mu gutsinda ibibazo byose. Ibiganiro bya Kinshasa umunyepolitike avuga rero nibihuza leta ya RDC ndetse n'imihari itavuga rumwe, nayo rero hagamijwe gushakira hamwe icakogwa kugira ngo by'umwihariko batsinde umuhari wa M23 bakomeje kugenda barafata nk'umwanzi. Martin Fayulu kandi yavuze aya majambo ariko ihuriro ry'imitwe ya politike ishyigikiye by'umwihariko Joseph Kabila by'umwihariko yanyomoje RDC by'umwihariko FCC iyo yagaragaje ko ibiganiro by'ubutegetsi bwa Tshisekedi atacyo byatanga, rishyigikiye rero by'umwihariko ku kuba atarigeze yubahiriza imyanzuro y'ibiganiro byose byayibanjirije. Mu myanzuro Perezida Tshisekedi rero atubahirije ku nk'uko FCC yabisobanuye harimo rero iyafatiwe i Nairobi mu gihugu ca Kenya, i Rwanda mu gihugu ca Angola igamije guhagarika intambara zo mu burasirazuba bwa RDC, n'iya Geneva igamije gucyura impunzi z'abanyekongo. Ibitekerezo rero by'abanyepolitike bihabanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa RDC bituma rero kumenya amahitamo rusange y'abanyekongo bigorana, bikaba rero ikimenyetso cyerekana yuko bacitsemo ibice ashingiye kuri buri ruhande, ndetse by'umwihariko n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda byibonekeza. Abanyepolitike bose nga muri kino gihugu by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko mu gihe Tshisekedi ataba by'umwihariko yemera guhangana n'uyu muhari wa M23, uyu muhari nawo ukomeza kugenda ugaragaza ndetse ukerekana neza yuko udatewe impungenge ndetse by'umwihariko witeguye gukomeza guhangana na buri ruhande nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta rero adafite ivumbi na gatoya akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira yerekana yuko inzego z'umutekano za Kongo by'umwihariko zirakomeza kugenda ziragwana. Ku ruhande rwa M23 nabo bati ntago twicaye ubusa, turakomeza kugenda twitegura ingwano kandi ntimuzadutsinda, ahubwo tuzobambura ibice byose musigaranye.
haravugwa intambara z'udaca umunsi ku munsi amanywa nijoro, nyamara abanyagihugu nabo nibo bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bituma bashinza leta ya Kinshasa ko ta kintu na kimwe iriko irabafasha canga se iriko by'umwihariko iragerageza mu kubakorera kugira ngo bashe kuba boronka amahoro n'ituze mu buryo bwuzuye. Amakuru yihuta adafise ivumi na gatoya rero avuga ko impande zombi ziba zikomeje kwitegura ingwano ikomeye cane. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira amasaha ari imbere.